Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, ninataka nifanane nawe Yesu, ninataka nifanane nawe. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, ninataka nifanane nawe Yesu, ninataka nifanane nawe, ninataka nifanane nawe, ninataka nifanane nawe, ninataka nifanane nawe Yesu, ninataka nifanane nawe. Imana ishimwe. Nk'uko pastor bivuze, nta kiba atari umugambi w'Imana. Hanyuma ndumva mwarahabutse. Naje igihe bamaze kubimbwira isaha 4:05 mwongera bimbariye, ezari nk'isaha 4, naravuze nti n'amahoro nzoza. Mugabo mu ijoro nikanguye nca ndagwara. Mugabo mu gitondo nca ngira ibakwe korari ya mbere yari ifise amasengesho ejo, kwa gatanu ejo nivyo sengesho iminsi 2. Naciye mbwira abasenzi bari hafi nti ngiye mu bikorwa mugabo simeze neza, ariko muransengera ndizera Imana irakorana nanje. Barambwira bati turagusengera. Ndabwira madami uje kwizamu, hari n'undi mu Kristo ndabwiye nti munsengere, ndagiye mu bikorwa vy'Imana. Rero naje ibiriko uburyo turiko turakorana sindavyumva nibitangaza vy'Imana. Amen. Bigaragara ko amasengesho ariko baransengera ariko arakora, kandi amwebwe ndaza amasengesho yanyu ariko arakora. Mwaza mwabisengeye uhereye imbere y'igihe, siko none? Zina ryanje nitwa Nyandwi Daniel, mfise umugore umwe n'abana 7. Sindi umupfakare, mfise umugore umwe n'abana 7. Hanyuma mfise abuzukuru 4. Ndi umugurano mwene se musangiye amarushwa n'ubwami. Nkabashima rero ingene mwanyakiriye, Imana ibahezagire. Kandi mwankoresheje cyane ariko ntegerezwa gukora, siko none? Ankoresheje umukozi aje ku kivi arakora, siko none? Ariko nimwabona rero nyoye amazi ni kubera igikorwa. Ntagira uza kugira ingorane ngo amire ibiguti canke ngo avuge ngo atuzana imico mishasha. Ndayanywa nimwe mwayampaye kandi ndayasubira.
erega ameze nka regime kuri jewe kuko ndumva ko mu mihogo ateba kumera neza. Sawa rero tubandanye tunyarutse ntidutebe. Twaravuganye ijambo rivuga agakiza. Niki gituma umuntu akizwa? Ikibazo ca mbere ndababaza, niki ikintu gituma umuntu akizwa? Twatangwe twinje mu ciko. Igituma umuntu akizwa ni giki? Dukizwa niki? Sa? Ukwizera nde? Ko ari iki? Umwami no kandi ko yapfuye akazuka tukavyatura. Dukizwa no kwizera. Ibyo bita ivyizegwa. Ishengero ikwiye kwa majyatura. Muri Gatolika bavuga ngo ndemera idamana data wa twese Imana imwe rudende, siko? Rimwe abapersona bangahe bakavuga ngo ndemera kuzuka ko bapfuye. Baba ariko batura ivyizegwa. Nukuvuga twebwe dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Nta wundi adukiza, nta handi agakiza kaboneka, nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru atari izina rya Yesu. Araba ngo mubibwira amahanga yose ko kwihana no guharirwa ari mu izina, mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iryande. Dukizwa no kwizera. Ntuzoza n'ibindi ngo ibikorwa bigira 10, ibyo ni ibikorwa abizera bategerezwa gukora babwirizwe no kwizera. Umuntu yakijijwe ategerezwa gukora. Nta mpamvu n'imwe adakorera Imana. Ibikorwa sibyo bitangura imbere, hatangura kwizera. Sawa? Kugira ngo akazi kabeho habaho umukore utanga akazi, siko none agacaba ari wakoresha abantu ibikorwa. Nagomba rero dushishikare twumve neza ejo ntitugire ikibazo. Turi mu bihe by'inyigisho z'abantu benshi bigisha kuki iri jambo umukiza gukira ko birivuga ngo hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro. No kuvuga igihe umuntu yacumura yaciye apfa impfu zitatu. Umuntu amaze gucumura yapfuye impfu zitatu. Hariho urupfu rw'umubiri, imbwe mu gutandukana n'umubiri. Hariho urupfu rw'umubiri n'urupfu rw'imbwemu, hakaba n'urupfu rw'urubanza. Kuko bwa mbere umuntu amaze gukora icyaha yabwiwe ijambo gupfa. Hajya ubonye umuntu imbwemu ibitandukanye n'umubiri abagize nte? Hajya tujyana umuntu ku mpanda imbwemu iba yatandukanye n'umubiri. Urwo rwo rupfu rwa mbere umuntu yapfuye. Urupfu rugira kabiri ni urupfu rw'imbwemu, umuntu gutandukana n'Imana akabaho atari kumwe n'umuremyi wiwe. Ubwo n'urupfu kuko ubugingo butagira Yesu babupfuye. Abantu batagira Imana n'abapfu, barapfuye, baraheze. Abantu bari mu isi batizera Yesu bose barapfuye. Ko birivuga ngo umwizera ntazapfe, ariko utamwizera amaze gutsindwa n'iki? Nukuba rero uwizera abakize urubanza. Ndavuga urugira gatatu ni urupfu rw'ibihano rwateguriwe Satani n'abamarayika biwe bamuyobotse. Umuntu amaze gukora ibyaha rero yaciye yinjira mu rupfu rw'urubanza, gutsindwa n'urubanza. Ni impfu rero zitatu. Kristo amaze kuza yaje kudukiza rero izo mpfu zitatu. Umwizera wese ntazapferuwe ko ni impfu mbi, ariko aronka ubuzima butagirana bubonerwa muri Kristo Yesu. Yaje rero kuba umukiza. Yo wizeye Yesu Kristo, kizera mu mutima ko ari umwami, kizera ko Imana yamuze mu bapfuye, ko ari umwami n'umukiza, kandi ukamwemera ko ari umwana w'Imana, kandi yuko yavyawe n'inkumi Mariya, kandi ukizera ko azoza kuganza nk'umwami, ucukira urubanza rw'Imana, ucukira urupfu rw'ibihe bidashira.
yaje kudukiza urupfu rw'ibihe bida. Twarakijijwe rero, uko niko gukizwa. Yesu ashimwe. Kuko tuba tuvuye mu rukinja, tuba tugiye mu mwidegemvye. Yesu ashimwe. Ca tubaho tutagitsindwa n'urubanza. Haleluya. Gira mugenzi wawe uti warakijijwe. Amen. Umenga mwabivuze mubwira uti warakijijwe. Kwa nguvu ya damu yake sisi tumepona, tumepona. Umepona, nimepona. Kwa neema nimeokolewa, kwa neema utaokolewa. Twakijijwe rero ku buntu atari kubw'ibikorwa, kubwo kwizera. Amen. Iryo jambo twavuze nijoro. Murabakizwa ngo mujambo gomba sindabihanikiza mugabo ndongoye n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntudusubire kubwira mugenzi ngo n'umupagani ngo ntakijijwe. Murabimenyereye iyo umuntu yavyamugoye agatukana akavuga nabi agakankama ngo urya ntakijijwe. Hari n'abantu bamaze guciranira imanza mu ishengero batemera ngo urya sumukizwa kubera abona kamere yibitameze neza. Numukizwa mugabo bijya bimugora ni kamere. Kuko nawe bihora bikugora ugatuka abana ngo bafise ibiso nkase. Ibyo ntibisigura ko udakijijwe, ni kamere. Araho ntuze mukristo yabwiye Apollo ati ibyo nyagiriza izo ngeso nazihoranye kera nkiri iwawe niyo nazikuye. Ebe munanisikia ngomba dukure tuba abagabo mu kwizera no kumenya ivyanditswe. Dushobore kumenya gutandukanya gakiza canke gukizwa na kamere n'ivyo bikorwa vya kamere mere n'ivyo akaronda. Turi mu majambo atatu. Mwari mudusomere ijambo ry'Imana kugira ngo tubigendeko neza. Nagomba igice tucindizemwo Mariko 7:31 ugeze 37. Mariko 7:31 ugeze 37. Ko niturarisoma iryo kubohoka. Turi mu nyigisho subutumwa twagiyemwo, twagiye mu nyigisho sawa bandanye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko gice c'indwi duhere kuri tusoma 31 ugeze 37. Yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aca i Sidoni ashika ku kiyaga c'i Galilaya aciye hagati y'intara y'Idekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike kw'ikiganza. Agikura mu ishengero, aracihererana, agishira intoke mu matwi, acira amate, agikora ku rurimi. Ararangamiza, araba mu ijuru, yitsa umutima, arakibarira ati efata, isobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babibarira, ariko yabihanikirije barushiriza gukwiza inkuru yiwe rwose. Baratangara cyane, baravuga batakoze byose neza, azibura n'ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. Amen. Avuga ngo ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka. Imana idufashe. Ngo aca avuga neza. Twaravuze bijanye na kamere mere k'icaha, ngomba tumenye iyo kava. Kamere mere k'icaha kava kuri Adamu. Haraho birivuga ngo kuko Adamu yandukije bose gupfa, siko?
iratwandukije urupfu. Kameremere k'icyaha kazaranye muri Adamu yari ajejwe gukorera Imana ibigororotse 100%. Mugabo harageze igihe bimunanira, amaze gukora icyaha ntibyasubiriye. Mu muntu haciye yinjiramwe ikibi. Umuntu agakora ibice 50, 60, akakora ibyiza ibice 70, akakora ibyiza muga 30 akava ikibi. Nkwereke ingene ikibi kiba muri twebwe. Pawulo avuga ngo iciza ngomba gukora sico, ariko ikibi ntagomba akaba arico. Muri kamere kacu ariko gituma turabatagatifu, ukaryama uririmba amakorasi mugabo byuka mu gitondo ugasanga abana bagukoroze. Nyahandi umuntu acava ngo nibyari byiso nkaso, ngengene gikanura nkayinakuru washavuye. Iyo ni kamere ibibunzi ndani. Yesu adufashe. None iyo muntu atuka ngo afise amaso nkase, kandi ugasanga ibirenge ni nka nyina. Bongo kwe hajya umwana naho mutosa mu maso urashobora gusanga anye ari nyina, canke ino ugasanga ni nyina wiwe, kandi wacuva ngo nigwari utwe nkaso wabonye mu maso mugabo inyuma ninde? Noneho niko witukaweho. Ngo mavuge kameremere tuyikura ku caca Adamu kuko atashoboye gukora iciza. Kamere yabaye muri twebwe k'icyaha. Mugabo Imana kugira ngo idukize yatumye umwana wayo ngo atsindishe icyaha kiri mu mubiri. Ibyo byagezwe bitashoboye gukora, ariko ngo bishikanwe muri twebwe bitagende tudakora mu buryo tutagenda mu buryo bw'abantu. Umwana wayo yaje gutsindisha icyaha kiri mu mubiri. Icyaha cyaciriwe urubanza muri Kristo. Niwe yaje gutitura icyaha, yambara umubiri w'icyaha kugira ngo ashobore gucungura abaganzwa n'icyaha, kugira ngo tubeho turi abantu b'Imana. Nagomba tubanza dusome aya majambo ari mu cete ca Petero ca kabiri ca Petero 1:4 bahadusomere. Icete ca kabiri ca Petero wahabonye hasome. Nukuvuga icete ca kabiri ca Petero 1:4 soma. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Murakoze. Nukuvuga Kristo yaje kudusangiza n'Imana kameremere kayo. Pawulo avuga ngo nabambanywe na Kristo. Bagalatiya 5:24 ndiho si jewe nkiriho muga ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Bibiri ivuga ngo kandi aba Kristo Yesu babambanya akameremere kabo n'ibyo akagirana kifuza n'ibyo hahamiye. Tumaze gukizwa kamere k'icyaha karakubitwa n'ubushobozi bw'umusaraba, tukabambanywa na Kristo, ugapana na Kristo, upfa kukugomba kwawe ukinjira mu bugombe bw'Imana. Ibyahora bikubera inyungu ukabyumva ko ari ubuhombe, ya minezero y'ubusambanyi ukumva ko ari ubusa. Pawulo avuga ngo bwa Kristo ibintu byose ndabyimvira ko ari ishano. Araba ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo amaze kwigisha abandi sinze mboneke ko ntemewe. Umuntu w'Imana apfana na Kristo akazuranwa nawe. Kubatizwa abanyagice tubabaza tuti kubatizwa ni iki?
akavyatura ati kubatizwa ni uguhamba umuntu wa kera ukazura mu muntu musha. Yesu ashimwe. Ni uguhamba kameremere ka kera ukazukana kamere gasha. Ikintu gipfuye nta bubasha kiba kigifise. Ikintu kibambwe kiba capfuye. Hama rero nta manyama gisubira kugira. Aba kwa Kristo kubw'ubushobozi bw'umusaraba no kwizera tubambana kameremere kacu, tukaba munsi y'ubushobozi bw'umusaraba, tutacinezereza, tutagenda nko abapagani bagenda. Hajya mbona abapagani bo mu isi bo baganzwa na kameremere. Birivuga ngo abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibahimbara iki, ariko abaganzwa na mpwemu. Twe tuganzwa na mpwemu, tukarongorwa na mpwemu. Kandi kugira ngo ntidushitse ivya kameremere tutegezwa kugendeshwa na mpwemu. Ico cigwa naragitanze, kugendeshwa na mpwemu. Kurongorwa no kugendeshwa biratandukanye. Kugendeshwa hari ingendeshwa siko, nikindi cigwa kirekire cerekana ko Imana yinjira mu muntu ikafata vora ikamujana igomba. Cyo gituma umuntu ugira ngo aneshe kamere atya gukorana na mpwemu yera. Tukabaho rero tukagikora ivyaha kandi kamere iba muri twebwe muga tukayinesha mu izina ryande. Kamere ruraza ngo hujya mugore mwiza ati ndakubwiye ceceka mu izina rya Yesu. Hujya mugabo ceceka mu izina ryande. Jewe sincipfuza nka basokuru, nta shari nkigira, nta nzigo, nta rwango, nta macakubiri, nta gono, nta kuboregwa, nta kudandahigwa, nta bushurashuzi, nta burozi, nta bwansi. Jewe sinicana kuko ndi umuntu w'iki w'Imana aganzwa na mpwemu yera. Avuga muti amen. Kuko abaganzwa na kamere baricana. Umuntu aganzwa na kamere ashobora gusoma Bibiliya akaguca izosi ngo akurikije amategeko, ngo n'amategeko akagukerera. Mugabo ubuntu bw'Imana burakiza. Aho Imana yoharura ivyaha dukora yo tubundura twese hasi. Mugabo kwihangana kwayo nagakiza ko ari mu isi. Mvuga muti amen. Naravuze ntihagucumura ku muntu wocumura ku Mana. Kwe umuntu abantu turi babi turaharura yangiriye ibi. None mwebwe ko mwama muri hana ngaha, hari umunsi muraza gupfukama Imana ikababwira ngo mwasubiriye sa, ariko upfukamye uca wumva amahoro, uca wumva uruhutse, uca wumva umunezero, uca wumvugiraniye ubumwe n'Imana. Ni ukuvuga rero mu ijambo rimwe, tumaze gupfa kuri kamere tuca duhabwa gusangira kamere n'Imana, kagira kamere mere k'Imana. Imana mu kamere kayo iragororotse nta kibi kibaye. Vuga muti amen. Ni yera mu kamere kayo nta kibi kibaye, iragororotse, ni yera. Amen. Tuca twigishwa gukora ibigororotse, tugasangira n'Imana akamere mere kayo. Muri Yesu turashobozwa tugakoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, tugakora iby'ubukristo kandi twari babi. Mkizu twemere naho turi babi, wewe ntitwoshobora kwitunganiriza ingeso bigejeje bitwa mukiza kitwemere naho turi babi, wewe
iyo dukijijwe urubanza rw'ivyaha, Imana iduha kunesha kameremere k'icaha. Ico ni igikorwa gikorwa n'umwami wacu. Imana irazi ingene ibikora. Muri mbyo aravuga ngo narahinduwe na Yesu, ko nahinduwe nta numwe abizi. Hari igikorwa Imana ikorera mu muntu. Urazirikanye Mwami Yesu, ingeso wa mubi yanya zigomba kuzu zihonye hari ijambo ndabwiye abantu ku gikorane cyo ku Buterere igihe hari konsere, bari bambaye umwanya wo kwigisha. Nababwiye nti kugira ngo ubohoke canke kunesha kamere ubanza kwimenya. Intimenya niyo ntine gura. Banza kumenya muri kamere kawe ibikugora n'ibigutsinda. Ega ntidukarirwa kumwe. Hari ukarirwa n'ubusambanyi, hari ukarirwa no kuboregwa, hari ukarirwa n'inzigo, hari ukarirwa kuko nivyo yanduye muri kamere. Ugasanga hari ukarirwa n'amanyama. Abantu nituremye kumwe, hari utekereza n'ukankama, hari umuntu agorana kandi ahoze, sivyo? N'ubundi agorana avuga. None hagati y'ugorana ahoze n'ugorana avuga wohitamwo uwe? Sindumva neza. Uvuze ngo bose ugorana cyane gusumba abandi ninde? Ugorana ahoze bose? Oya, kuko hajya umuntu agorana avuga uramumenya. Mugo ugorana ahoze aragoye. Ndatinya umuntu ahoze cyane atavuga nko kukiwanje. N'ubushakashatsi nakoze ku bantu benshi, umuntu ahoze cyane kugira ngo mukorane uburi umuhinga. Ko umuntu ahoze cyane ashavuye afashe itegeko ntuhindura. Aha n'igihe yihenda. Ariko ujya avuga baramukosha ati wewe ivyo turavuga waruke kubitumbereza agateba kagororoka. Ujya atigeze abivuga afashe ingingo nimba araba mu gahororo agenda iyo nyene. N'ubuhinga n'ubushakashatsi nakoze murantunga batekereza nagaciyemo. Gutekereza ni byiza, abantu batekereje biriya bemera cyane, ariko umuntu hari ugorana ahoze n'ugorana avuga. Murambabarire twahawe kumwe. Twendereye. Yesu ashimwe. Amen. Imana yaciye ikora igikorwa cyo kuduha kunesha kamere mere k'icaha, itwambika akameremere kayo. Ubu rero tugendana akameremere k'Imana, akatima Mana, ko twaravyawe n'Imana tuvuka ubwa kabiri. Umuntu arivyara, Imana yatuvyadira ijambo ryayo. Vuga muti amen. Yaduhaye imbuto yayo itabora, ryo jambo yatuvyaje. Nuvuga turabana b'Imana, turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana mu mutegeka. Banze mu nyumve, turabana b'Imana kuko twambitswe kamere kiki, tugendana kamere ka Kristo. Yabikoze biciye muri Kristo. Yesu avuga ngo muri bene data, cyo gituma bimfura muri bene se. Genda ubwira Simoni Petero ataduze ku Mana ari yo so. Yesu ashimwe. Musenge mutya data wa Yesu yatugize abana b'Imana kubwo kwizeye kumwemera. Muri bene data nimwakora ivyo mbagera. Turabakunzi b'Imana. Mugabo aro naho ukijijwe muri wewe harimo twese harimo kasorobo. Aha najewe ndimwo kamere k'icaha, nta numwe atagira kamere. Nimba hamura amajana 4 twese tufise ubu kamere mere amajana butubamwe.
tuyakwama tunigana ntituyemerera kiravuga ati tuhora mutuke sheshi ntukanahora niko wamye tuguma tugwana mukubita ing'umusingeza kuko turimwo icyo kintu tuzoguma tugwana naco kugeza Yesu agarutse. Amen. Tuguma tugwana na kamere, icyo tuzogumana nikidonda ndugu cavuye kuri ntuze kuri Adamu, mugabo kandi tuzoja mu ijuru kwera naho tugifise turajayo pe ko tuguma tukindesha mu izina ryande. Amen. Nababwiye ntagire umuntu azobwira mugenzi we ngo umunyabyaha, ahubwo mubwira ingene yo kwifata muri kamere. Turagerageza uce bugufi. Nambabona umugeni yagira aje kuba ku rugo abafise Marlene aje arambwira ati turabongeka amaso yakuyakanura cane, siko none imbere y'abageni ntudutumara amaze wenda kunda wewe mukaratusi urakunda urakanura cane. Turagira uko ntudutetere tugifate neza yamaguru kunda kwicarika kugerageze niko buntu bw'Imana buza buratwengenga ngo Yesu anyobora nyengenga ahantu h'ubukira siko aho bitugora Imana ikadufasha siko aho bitunaniriye tukavuga tuti mukriza dutabara Imana ikadutabara. Aha tuzoja mu ijuru kuba kwizera no kwirinda no kwihangana no kugwana intambara. Abisirayeli kugira ngo binjire Kanani baterwa kwinjira bagwana no gufata igihugu no gucegukira no kucinjira. Ibintu bine bakoresha: kwinjira bagwana, kugifata, kucegukira. Murabyumvaga yemwe? Bakigaburanye mu ntambara mbere bataranagifata cyose baraci atiwe muzotwara kandi bataragifata cyose. Urumva bayinjiye mu kwizera. Tuzokwinjira mu ijuru tugwana. Haleluya. Pawulo ngo ndangije urugendo mahoro nazigamye kwizera nagwanye intambara nziza yinjiye arwana kugira ngo twinjire mu ijuru tuzojanwa no kwizera tukamenya tuti Imana ni data naho Satani yobitubuza twebwe turarahera tukarengwa tuti turabana b'Imana tukemera ko Yesu ari umwami tugenda mu kwizera. Kigira kabiri tukamenya tuti naho twambaye kamere tuzoja mu ijuru kubwa amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Kagenda tugwana n'abadutuka batwanka amacakubiri tukagumya kwizera tukanesha kamere ntidutuka abantu. Erega ngoma ndababwire abantu turi babi kuja mu ijuru n'intambara kandi namwe mukoraniye ngaha namwe bwaha ntimworoshe. Pastor muze mwihanganira aba tujanye ko amajambo muradukwegera. Pastor baradukwegera none se bakwegeye Mose ndabeshe ishengero cyo cyakwegeye Mose ndabeshe yagiye igihutihuti tucaje tubihanganira namwe mukatwihanganira ariko tuzohagara ngaha tukavuga ijambo atariko ari umukozi w'Imana ntumbwire ko ari umunyabyaha. Hari ijambo rya mukorokanye turisengere mukanyihanganira nande nkabihanganira. Nukwibwira mugenzi wawe uti nukwihanganiranira. Tunesha kamere. Tuzoja mu ijuru tunesheje kamere k'icyaha n'intambara. Nasanze ari intambara kwe. Nama nitegereza mu rugo urashobora kuba ufise umugore ugasanga umugore ni ngare umugabo aratekereje bago kwe. Ugasanga umugore agwana nk'idubu umugabo wapi. Hari abagore bazi gutera ingumu. Umisi heze nakiriye mu biro umugabo n'umugore kandi barabakristo bacu. Umugabo aze gusigura urugendo agiragire hanze. Ega siwe yavuze umugabo, siwe yavuze, havuze umugore. Twari tuje kukubwira ko umugabo wanje agira agende hanze, vyose aravuga arahetse.
nabaze ikibazo akaba ari umugore yishura. Nashebwa ntimugabo genda amahoro ngo yego nicyo jambo yavuze. Nodegaye ngo umugore mwumva yoroshe. Mugabo narashimye Imana, umugabo yabyihanganiye byose. Yishuye kukanywa ngo yego ndivyo. Mugabo ndabona ko amajambo yose ndavuga ntibasha. Ajya niyo tumenyera abantu. Yaravuze umugabo ndabona. Nagira ariko wanza akareka umugabo akavuga nawe akamwunganira. None hamwe tugeze nka ku ruhimbi bari tureme akabure hagaruka akavuga ijambo ryari kuvugwa na pasitori. Ariko bakabaye akajagari. Sa ega ugatangaza ibyo umwungere yari gutangaza ibyo birabahobaga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri kamere mere utakuzogwana kugeza Yesu agarutse. Namye nigisha ugwaruka hari jambo nababwiye nti niwagenda kubaka jewe jo nabigishije nkabubatse kuko kugira ngo umuntu umwigishe umutegura hakiri kare bo munanisikia hari byo mugasina sabigishije byose naravye iyo bagiye kuja kugira ngo bazamenye ingene bazitegura mu miryango bagiye kuzinjiramwo. Narabigishije ingene umugeni atega gukunda inabukwe nka nyina agakunda sebukwe nka se. Mbega nigishije nabi? Kandi umusore agakunda sebukwe na inabukwe nka nyina. Ntagenda avuga ngo uburengeye kuba kugi wande ngo ubu rero ndaje akazana bimwe by'iwawe bimwe nyina yagira se. Bigishoboka. Babiri nibo bihurije umutima n'inama bakabana atabyase na nyina bazanye. Uko nimutahuza azokugomora neza. None bama bagwaye kandi arabakizwa. Bongo kweri. Gwenda ufise ubwenge ngene mubana ukamenya kuvuga sheri shushu n'umwanya ubivugiramwo. Ebo munanisikia? Bakubura ngo zana amazi ashushe ngo yitorere nawe. Mu mwanya ngo sheri. Zakunanire. Mbona njamu gatitoka kure umeshindwa. Iyo rero umuntu akitijwe akanesha kamere acakora neza mu Bukristo ntagawa nta mugayo agira. Ko basanga kuri kamere yarapfuye si wariho ni Kristo. Ugasanga by'ubukizwa ashinze intaye bose baramwemera kabisa ati numukizwa. Kuko bararaba ntangezo za kera babona guma gwana intambara, Mana mfasha nihanganira umugabo nihanganira umugore, Mana mfasha nihanganira umuryango, aguma ari umuntu atekereje gwana intambara, yigishwe na mpwemu yera ingene agendera gwana. Ugasanga agenda nesha na kamera, agenda arwana na kamere akayihindura umuja. Erega twese kamera ibyutse ibarajyogwa. Yesu adufashe. Mugabo tuguma tugwana badayi tukagwana kugeza tukabana mu mahoro twaranesheje kamere. Mugabo kamere ntipfa igumaho tuzoguma tunigana kugeza umubiri upfuye cyangwa tuduze mu ijuru. Amen. Imeze nka amibe. Hari inzoka bita amibe iri mu gikono cayo. Ijya nzoka rero ntiyumva imiti. Urakubita za faradire rukinyegeza. Mugabo biheze rugaca ruduza umutwe. Ntiruhera ruwamibe. Nuri umuntu abana nagwo kugeza gizeni apfuye. Niko kamere rero nakigereranije kimeze nk'igiti cy'umukaratushi. Naho igiti cy'umukaratushi gica kiguma gitoha. Mugabo umuhinga aguma kukurira siko none. Mu maraso ya Yesu. Cyo twama twiyeza tukemera. Ntaje umuntu azavuga ngo umunyabyaha. Cabugufu uvuga ati manda umunyabyaha nyeza mu maraso yawe. Twama twiyeza ngo bamuneshesheje amaraso ya mwagazi w'intama w'Imana.
tuneshesha kamere amaraso yande. Kandi ikindi ngoma ndagize ndababwira, hari ibikorwa dushira kuri shetani kandi byakozwe na kamere mere kacu ngo ni shetani. None wibe ngo ni shetani, utuka umuntu ngo ni shetani, nawe nyene yari igorewe. Ibizo byose ni satani. Mu vyigwa mfise, satani numugeragezi ari hanze, ntaba mu mutima w'umuntu satani. Hamwe satani yaba mu mutima w'umuntu, umuntu yoba yabaye shetani. Ari hanze, bwira mugenza uti ari hanze. Numugeragezi azanana hanze. Kandi n'ivyisi ntibitubamwo, biri hanze kuko biza bitugerageza. Igihe satani yagerageza Yesu yamweretse ibyisi, siko none nawe avuga ati vyanditswe ngo usenge uhora Imana yawe. None erega satani yagomba gukora, we akora gutya, ashaka gutegura umuntu arashaka kuza agategera umuntu, akarungika umugore kagusanga mu nzu. Mu myaka iheze hari umukozi w'Imana yanshingiye intahe ingene satani yakore mu muntu w'umugore. Umukozi w'Imana umuvuga butumwa aryamye mu mushegeteri ndani, azabona umugore ngo yaraje. Ujya rero yari shetani yaraje, ko ntiyarazananye mu mutima wiwe, azabona ngo uyo ngo dogi ngo ahanda gukeneye, mukanya yamwinjiranye mu musegetera. Urazi ingene yamunesheje, yamubwiye ati banza undindire gato ndaje. Aca aratimuka yirutse ari mu rubutura, acagenda kundi muhana agumayo, ararindira ko agaruka, aragira ante, arabura. Hama rero arahava amaze isaha mu nzu, aca aravayo bahurira nkaho mwarimu ariko aragaruka nawe agenda. Umva ko yaramuravye arihanukira ngo itu avuma mwarimu, mugabo yari yamaze kumunesha mu izina ryane. Igihe rero iyo yari satani ko yarizananye hanje, imusanga mu musegetera, nibake boneshereza mu musegetera. Ariko uwo muntu w'Imana Yesu ashimwe aramuhenda gatati ndindira ngwego ya acaracimba zero abarigiriye. Urumva aratsinze satani mu izina ryande. Satani ngo ndababwira shengero ryo mu Kinama, satani hariho abantu bavuga ngo jewe ndi umuntu w'impwemu, ngo satani niyo nkubita hasi, ngo nibo mpwemu yera, ndavugishwa, ndi pasiteri meze nka Samusoni. Icaha c'ubusambanyi kirahungwa, ndikirindwa kirahungwa, uratimuka ukagwita marato. Abanesheje ubusambanyi bose bariruka, na Yosefu yaragizeni. Ubusambanyi utirutse buraguhitana pe. Umuntu akavuga ngo ndizera rero, hari ibyo utitega. Uri umunyantege nk'ababyawe n'umugore, hari ibyo utitega. Ukabona abagore bagomba baza, baba habari gani, mbona unanenepa, mbona siku hizi haonekane, uko wapi mzee wetu? Uzokomereka mzee, iruka kubita marata timbishwa. Icaha baraki kuko gusambana biri muri kamere, bikamere mere, uriruka urakubita marato. Bwira mugenza wuti ndugukubita marato. Intambara si zimwe, intambara zifite takitike zazo. Yesu ashimwe, amen. No mu kurwanya ibyaha bya kamere hariho ubuhinga dukoresha. Uratimuka kugira ngo mu bujene bwanje mbeho ntasambana. Naririnze kwama mpoberana n'abakobwa kuko umusore hajya yipfuza cyane, none bama bateranya amada. Naririnda ngo nti amahoro dada amahoro. Hari akatsi bita tinya bakwe,
tinya bakwe karabaho murakazi erega hajya n'umuriro uratinya amazi mbona ibihugu biri mu ntambara na za Burende hari igihe badijanisha ahantu bakazikingiriza ahantu kandi ari Burende tinya bakwe kutamwijuru n'amayeri kubana kamere tuguma ari hapa natwe abadusengana turirindana bwira mugenza buti ntuzu ncumutse Yesu ashimwe Satani ashobora guca no muri twebwe kubera kamere ugasanga abantu none nta bantu bo mu rusengero bahora batezanya inda bakora ibyaha ndaba twebwe turataramura ijya ni kamere kubera batamenyere bashobora kunesha kamere tuzongera mu ishengero mu ijuru uri kugenda nk'abasoda b'abakomando b'ijuru bazi kurwana mu buryo bw'impwero intsinzi yacu ni ukwizera mu izina rya Yesu bamunesheje mu kwizera gituma tunesha isi ni ukwizera tukabaho twambaye kamere mugategera ijambo warakijijwe waranesheje kamere ubu mukristo bwiza cyane akagira gatatu tuzokavugana ejo ni deliverance kubohoka irya jambo narisomye yujya muntu yararemaye ururimi atabasha kuvuga neza ingene umuntu abohoka waranesheje kamere ukabohoka ibyo bitatu bikwijije isi yose wimarisha amaguru Satani atakunesheje amen tahura ukwizera hama tuneshe kamere twemera ko turi abanyabyaha twatura ntagire umunsi uzovuga ngo nturi umunyabyaha uzomaze kunanirwa twemera ko turi abanyabyaha hari akaririmbo nafonje ndikaryoshe cyane nkwirinde nawe unyirinde ntituzozanye nkwirinde nawe unyirinde ntituzositazanye pfe kuririmba uko nyene ririmba uraba mugenzi wawe nkwirinde nawe unyirinde ntituzositazanye gasubira mu ande truwa nkwirinde nawe unyirinde ntituzositazanye ariko ntimwarabanye banze murabane tukakigiza ntituzositazanye gutsitazanye murabyumva nkwirinde nawe unyirinde ntituzositazanye Yesu ashimwe Pasiteri tubane neza ntituzotsitazanye bavuga butumwa tubane neza ntituzogire nte abasenga mubane neza ntimuzogire nte abariringi mubane neza ntimuzogire nte abo muri protokole murabe neza ntimuzogire nte abakumura mu rusengero ntimuzogire nte abigisha Sunday school ntimuzogire nte tubane twaranesheje kamere mu izina rya Yesu kandi twemerana bwira mugenza uti nyemera n'Imana yaranyemeye abazimana yabo bazokomera nibamara gukomera bakora ibyo butwari abazimana bazokomera ayiwe nibamara gukomera apana kubwira mugenzi ngo numupagani kandi yizera Yesu Kristo mupfumu muhanura ati uneshe kamere siko none kuko nawe uri nayo nande rero abo bantu bari mu isi bamabiyeza uko bukeye ko bwije aha tugirwa beza n'amaraso mukizu twembe
tugomba dusenga Imana. Ninde muntu agomba kwiyeza? Intsinzi yacu n'amaraso ya Yesu. Turaguhaye kaze, haguruka aho uri tugusengere ngo wezwe, kuko Imana yarakwemeye. Twemerwa n'amaraso. Haguruka. Naho turi babi, wewe upfiriye, mukiza umuntu afise ibyapfa na mugenzi we byase kwa muharira, ahaguruke aharire. Haguruka mu izina rya Yesu uharire. Barakuvuze nabi, baragututse, baragutyo, haguruka, siboni kamere yabagoye. Hanaho mutakira mukanya neza kubera bakuvuza ibintu, haguruka uharire. Kudatanze imbabazi nawe witwa umunyabyaha. Mujyango baraguciye, ntibakora baryiza kubera naka mu Kristo mwene wanyu yaguteranije, nawe ufata ingingo ngo kwagize ibibazo. Haguruka, amaraso ya Yesu akweze. Kamere yaciye ivyuka, iyo niyo Yesu agomba gukuraho. Usabe umukozi w'Imana asenge abasabire imbabazi. Mana yera yo mu ijuru, data wa twese uhoraho, turagushimiye igikorwa c'igorogota, igikorwa c'amaraso ya Yesu Kristo kiracashishikara. Turagushimiye ko bishoboka ko umuntu acika canke ahunga akava mw'ibohero canke mw'iborero ryazanywe mw'isi no kwifuza agashobora gusangira kameremere n'Imana. Uragahezagirwa. Kandi aba Kristo Yesu babambanye kameremere zabo, ivyo gahahamira n'ivyo kipfuza. None aba bemeye intege nke zabo, bemeye ubumeremere bwabo, baje kububamba. Aleluya! Baje kububamba igorogota, baje kububamba ku musaraba. Aba bemera intege nke zabo, amina, aba mpwemu yera, aba Kristo Yesu, abantu babaye aba Kristo Yesu barafise uburenganzira bwo kubamba kameremere, kubamba amanyama, kubamba ibyaha, icyo ari cyo cyose. Mana, abantu nk'abo nibo bashobora kwiruka bahunga icyaha nka Yosefu, bagahunga bigakunda. Hari abami byananiye ko bahunga, kandi abo bami babonekana umengo n'abantu bakomeye. Dawidi byarase ko ahunga, yisanga mu ngorane. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye Mana, uyu muntu wese kimuzanye imbere y'Imana, gira ico umukoreye, hindura ubugingo bwiwe, mushoboze kunesha kameremere. Paulo abwira ab'Ikorinto ngo Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aha navuga ngo ngwanye umubiri wanje nkawindura umuja, kugira ngo maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze monekane ntemewe. Mu izina rya Yesu Kristo hariho intambara, hariho gusiganwa, hariho kurwana, hariho gukubitana. Umuntu adahusha, hariho umuntu ahusha.
kameremere kamagutera hatariho. Mw'izina rya Yesu Kristo turasengeye bene data banyuranije n'ubugombe bw'Imana, bafise amajwi ariko arabagiriza ko bakoze nabi, ko batakoze nka se. Turi abana b'Imana, dusangiye kameremere n'Imana, tugeze kuri urwo rugezo rwo gusangira kameremere n'Imana, turanesha ibyaha bigakunda. Amen. Urakoze Yesu, turagushimiye kubagiriye imbabazi kandi kubuhagiye ubejeje. Turagushimiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amina, amina. Tukuba dusengera abagwayi muhaguruke. Reka amazi y'ubugingo anembemwo, reka mwe muyera bari wanganza mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje ndayigukoreye, bibwire data. Bibwire Yesu, 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 bibwire mpwemu yera, yera, urashobora kubugwaye indwara z'uburyo bwinshi, haracari ibyizigiro ku Mana, kandi Imana yacu irashoboye. Vuga muti amen. Kandi urashobora kugwaba ugwaye ibitero, ibintu byama biragendagenda mu nzu mw'ijoro. Yesu afise ububasha no kwirukana impwemu mbi zikava mu mihana y'abantu. Amen. Abarozi bashobora kurara barakinda mu nzu yawe. Yesu ariyo ngo akubite ububasha bw'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba dusenge. Birashoboka ko hari abantu bagukoreye ko urudandazwa rwawe ntirugende neza, ibyo wahora ukora bigatera bisubira inyuma, umufiyansa akabura kubera abantu bavuze ngo ndatuzovamwo. Ndatura nti uzokivamo mu izina rya Yesu. Haguruka dusenge Imana. Imana igomba gukora ikinyurane n'abansi bawe. Taira basha, Imana igomba gukora ikinyurane n'ibyo abantu bagukoreye. Imana yacu irashoboye. Ndatura kugira neza kwayo, ndatura imbabazi zayo, ndatura ubwiza bwayo. Mwami wacu Yesu Kristo, n'uyu mugoroba turasengera aba bantu barwaye, ubagendere. Kwizera kwabo kora bemeza ko Kristo ari umwami kandi ashoboye ku ngwara zose, ko ashoboye gukiza, ko ashobora kurimbura ibyigira ndanse, ivyananiranye. Yesu arabishoboye. Turasengeye indwara ziri mu mibiri y'abantu bawe. Uyu mugoroba ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka mu izina rya Yesu. Ndavuze nti mwandwaramwe, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mu izina rya Yesu, vamo mu izina rya Yesu. Mwaburibwe, malaria, gripe, tifoide, mwami indwara z'uburyo bwose. Oh Baba, kiza abantu bawe, ponya wagonjwa katika jina la Yesu, magonjwa yatimuke kwa jina la Yesu. Turasengeye mwami aba bantu indwara z'ibitero, zigira malaria atari malaria, zigira uburibwe atari uburibwe, ibitero byabateye bakama baraniha, bibasenya imigongo, bibasenya amaguru atari rheumatism, ariko aramangetengete y'abantu katika jina la Yesu. Imangetengete y'abantu mu byashara turayirukanye,
mu bidandazwa mangetengeta aveyo, indwara z'imikoshi ziveyo, abarozi barabariruka ku mazu bafatwa n'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Turabahoje iki gisagara, impwemu mbi, majini marejio, tunatikisa miamba ya giza, tunabomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ubutunzi bw'abantu bwongere bugaruke mu izina rya Yesu, ababuzi batsindwe mu izina rya Yesu, abadutwenze bongere badukomera amashi, bavugiriza impundu, basheshereza impundu ku Mana yacu. Imana ikorere muri twebwe. Haleluya, 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 haleluya. Urakoze Mana, turagushimiye ko bikoze kandi ko umwansi atsindwe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abo bisa amajambo y'Imana mwese Imana ibahezagire.